ubu murazi yuko imbibe zugaye rero ubu ntabwo twambuka imbibe ariko kare twarabikora turakora urudandaza rwambuka imbibe tugashobora kugirana ubusabane n'abanyarwanda tugahanahana ibidandazwa abarundi ibyeze mu Burundi tukabiha abanyarwanda ibyeze iwabo mu Burundi biteze nabo bakabiduha ugasanga urudandaza rwakomeye jewe uko byari bisanzwe bimeze jewe maze gukora urudandaza ndenga mbibe umva ko twari twemererwa kujabuka hakurya tukabikorerayo imbibe zimaze kugagwa rero twarabandanije muri ivyo bihe turiga kudandariza mu Burundi ariko dukora ivyo nyene ariko uravye amafaranga yinjira ico gihe imbibe zirengana cyo turabona yuko apungutse kuko twaragenda mu Rwanda tukaronka amanyarwanda twashira mu kivunjo c'amarundi ugaca usanga amarundi yabaye menshi rero imipaka imaze kugagwa haciye habaho gukorera mu gihugu c'u Burundi rero ca turabona yuko bitoroshe turagomeza turakora ndakora mugabo rero twebwe inza kugira amahigwe rero maze kubona yuko bitunguka tuca tubona umenga ubuzima bwuhagarara ariko siko vyagenze hari ibindi bikorwa bindi twashiste tubandanya rero ico bikorwa twaciye tubandanya nkuko nuko rudandaza rwa mbere na mbere twari twagwishijwe n'umugambi mupaka shambareto nukuvuga urubibe umurima wacu niwo murima twasoroma muko niho twaca kugira turonke ico dufungura bikunda leta ibona yuko ataco vyo konona imipaka yuguruwe ko bakarusha ego ko bakarusha kubera yuko urumva nubwo yugawe harimo uburusho bwishi kugira ngo ingendo zacu ubusabane bwacu n'abanyarwanda bubandanye kuko twari dufite abagenzi benshi twarabatakaje kuko tutabonana ngo tuyage ngo ibintu bigende neza rero imipaka yuguruwe ko bakarusho ikindi ca kabiri urabona yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi kwiyunguruza biragorana bivanye nuko kumbure ibitoro biba bishoboka kuba bidahari uca usanga hari ibintu byinshi usanga bitugora rero jewe ico nosaba leta y'igihugu cy'u Burundi yoraba ibikwiye akaba ari vyikora ariko mu gihe cyabyo ko hari igihe usanga kumbure hataragera canke hakiri izindi ntambamye mugabo bishoboka bikabibona ko vyokunda twongeye kuronka ukuntu dushobora kubonana n'abanyarwanda bagenzi bacu ko bakarusho ego cyane hameze gute ntangira kuba mu vyumviro vyo kubona ejo hazoza ubu rero niho nita ko ndonka ya nyayo kubera yuko ayo ndonka yo sangiriye akamaro ndayategurira imigambi nkayakoresha imigambi ugasanga ubuzima buriko buragenda neza mbe madame Eline ubwo buzima bwa restaurant bwobwo ugerageje kuraba wewe ubona bihagaze neza ku buryo wo kwankuraje n'abandi bajene bagenza yuko boza barabikora ego cyane icingenzi nuko umuntu wese yoba mu kintu aciyumvamo kwanza akabanza akaciyumvamo akakigira umwuga wiwe kandi akabona ko ari umwuga udateye isoni kuko je ntangura nabona umengo ni ibintu biciriritse ariko kukwiyumvisha umurimo niyumvisemo igikorwa kandi agikora atabwoba atangorane rero ncenza kubona yuko igikorwa canje ari igikorwa c'agaciro rero nugwaruka ndaruhamagarira kwiyumvira bicare biyumvire kwejo hazoza hanyuma bishiremwo kutagira ubwoba ubu mba ahantu hasa neza mu nzu isize isima hasi no hejuru inzu ifise parafo isa neza ndafise inzu ifise amanexe nshobora guha umupanga yakaba yopanga hari yanye n'impara mirundi aba yopanga kampa amafaranga umva rero muri make restaurant yubakwe turabaramukije mwese abakunzi ba Télé de la Richesse nkuko mumenyereye kuri micro ya mbere ni Blaise journaliste international emblématique imbere ya kamera naho murabona n'umudamu ashajije cyane umumama cyane yitwa Eline no hariya hahoze ari mu ntara ya Ngozi neza na neza ibusiga nyimba ntibeshe nibaza ko vyinshi yagira bitubwira asanzwe ari umwe mu badamu bahora bakora urudandazwa ndengambibe uno munsi duhuriye mu nama iri kwirabera mu gisagara ca Bujumbura aho batumye ko abantu basanzwe bakora urudandazwa ndengambibe kugira ngo bagire ibiganiro vyo kungurana ubumenyi hamare madame Eline turaguhaye ikaze mu bwami bwa Télé de la Richesse wongera widondora n'abadukurikirana uvuga n'igitumye duhurira ngaho no munsi murakoze cyane
Nanje ku mazina nitwa Ndayishimiye Eline. Sanzwe ndi umujene akora urudandaza ruto ruto rwambukiranya imbibe. Nkabamba Imparamirundi. Kera yari komine Busiga intara ya Ngozi mugabo ubu turi muri komine Kayanza intara ya Butanyerera. Ego. Aho re Eline uno munsi duhuriye ngaha mbe wari waje mu biki wari waje nkande? Nkuko bisanzwe uwo munsi twaye twitavye ubutumire umuhuza w'abarundi kuvuga ombudsman yari yahamagaye ugwaruka n'abandi bantu bose bakora utwabo bahurikiye mu gwaruka kugira ngo habeho kungurana ibitekerezo no kugira ibiganiro nkarisha bwenge kubijanye n'urudandaza canke se kwiteza imbere kugwaruka. Mbega Eline ko ngaho no munsi hari hahurikiye abantu bakora urudandazwa ndengambibe we urakora urudandazwa ndengambibe? Yego cane. Jewe nakora urudandazwa ndengambibe ariko rero ubu murazi yuko imbibe zugaye. Rero ubu ntabwo twambuka imbibe ariko kare twarabikora. Turakora urudandaza rwambuka imbibe tugashobora kugirana ubusabane n'abanyarwanda tugahanahana ibidandazwa abarundi ibyeze mu Burundi tukabiha abanyarwanda ibyeze iwabo mu Burundi biteze nabo bakabiduha ugasanga urudandaza rwakomeye. Yego. Hamare Eline none byagenze gute canke wabihevye ryari kugira ngo uje kuronderera ubuzima mu bindi canke uracabikora ivyo byo gukora urudandazwa ndengambibe? Murakoze cyane. Twebwe jewe uko byari bisanzwe bimeze jewe maze gukora urudandazwa ndengambibe umva ko twari twemererwa kujabuka hakurya tukabikorerayo. Imbibe zimaze kugagwa rero twarabandanije muri ivyo bihe turiga kudandariza mu Burundi ariko dukora ivyo nyene ariko uravye amafaranga yinjira ico gihe imbibe zirengana cyo turabona yuko apungutse kuko twaragenda mu Rwanda tukaronka amanyarwanda twashira mu kivunjo c'amarundi ugaca usanga amarundi yabaye meshi. Rero imipaka imaze kugagwa haciye habaho gukorera mu gihugu c'u Burundi. Rero ca turabona yuko bitoroshe turagomeza turakora ndakora mugabo rero twebwe nza kugira amahigwe rero maze kubona yuko bitunguka tuca tubona umenga ubuzima bwuhagarara ariko siko vyagenze. Hari ibindi bikorwa bindi twashitse tubandanya. Rero ico bikorwa twaciye tubandanya nkuko nugo rudandaza rwa mbere na mbere twari twagwishijwe n'umugambi mupaka shambareto nukuvuga urubibe umurima wacu niwo murima twasoroma muko niho twaca bwaturonka ico dufungura. Bamaze kugara imbibe rero baca baradutegurira ibindi vyigwa cyo kugira ngo twebwe nk'ugwaruka cyo kimwe n'abadamu ntiduce twicara ahubwo ubuzima bubandanye. Batwigisha rero cigwa citwa kwitunganiriza umugambi. Rero ico cigwa tumaze kuciga tuca turakanura turabona yuko imbibe zugawe ubuzima ntibuhagaze ahubwo ubuzima burabandanya. Jewe rero ku ruhande rw'iwanje candaraba ndavuga ati ibintu nadandaza mu Rwanda ndi mu gisagara c'Imparamirundi tubidandaza turi beshi kuko ico twari kikora turi beshi kandi cyo tugaruka rero mu Burundi tugikorera hahandi mbona rero ubundi amafaranga ntiyinjira neza. Candavuga ati rero ko nizikorwa cyo kwitunganiriza umugambi have nige ahantu noshobora kugenda gukorera kugira ngo nshobore kuronka amafaranga. Nahise niyunguruza gato ndengana gasagara k'Imparamirundi nja mu kandi gasagara gaciriritse mugabo ndaraba mbega nikihe kintu nokorera muri iki gisagara nca ndaraba nsanga ikintu cyakenye nifungurwa zihiye. Na cyane cyane ko naraba mbona hari abantu b'abafundi bubaka abayede n'abandi bantu beshi usanga bapanze bafungura ku mabarabara nkuko nyene bisanzwe. Nca ndaraba ndavuga ati aha hantu uwo hakorera ico gikorwa yoronka amafaranga. Rero cashira mu ngiro ndatunganya umugambi ndiga ikibanza niga nico ndahakorera niga n'abakiriye nzoronka hama shira mu ngiro. Hama rero ndakora ico gikorwa ndagikoze nabonye akarusho kadasanzwe ariko katumye ubona mba uyubona ndiwe efise umubiri usa neza nyene nkuko nawe uco bibona ko ntoroshe yego cyane cibona ko bitoroshe. Rero ndakora ubu ngeze ku ntambwe ishimishije cyane gose. Mbe Madame Eline arubatse? Yego cyane. Avyaye kangahe? Ndo mu mama w'abana babiri. Urumva ntahuraja uracari muto cyane. Hamare Madame Eline ugerageje kuraba ugikora urudandazwa ndengambibe ubuzima bwari bwifashe gute ubukora akazi ka restaurant naho ubuzima bwifashe gute? Nkora urudandazwa ndengambibe kubera nari nkiri umujene amafaranga narayaronka ariko sinda yabone neza ko nabona umengo
nta biharuro birebire nari bwagire yego cane ariko inyuma yaho rero bimaze kugenda uko mva ko nakorekeye mu vya restaurant maze kubaka kandi rero maze kubaka vyasaba yuko mbona kure mbega none ejo hameze gute ntangira kuba mu vyumviro vyo kubona ejo hazoza ubu rero niho nita ko ndonka ya nyayo kubera yuko ayo ndonka yo sangiriye akamaro ndayategurira imigambi nkayakoresha imigambi ugasanga ubuzima buriko buragenda neza mbe madame Eline ubwo buzima bwa restaurant bwobwo ugerageje kuraba wewe ubona bihagaze neza ku buryo wo kwankuraje n'abandi bajene bagenza yuko boza barabikora yego cane icingenzi nuko umuntu wese yoba mu kintu aciyumvamo kwanza akabanza akaciyumvamo akakigira umwuga wiwe kandi akabona kari umwuga udateye isoni kuko je ntangura nabona umengo ni ibintu biciriritse ariko kukwiyumvisha umurimo niyumvisemo igikorwa kandi ndagikora atabwoba atangorane rero ncenza kubona yuko igikorwa canje ari igikorwa c'agaciro rero nugwaruka ndaruhamagarira kwiyumvira bicare biyumvire kwejo hazoza hanyuma bishiremwo kutagira ubwoba bishiremwo kutagira ubwoba kandi igikorwa bagikore bagikunze nk'ikizobaho umusaruro ubuzima ndazi buragenda neza cyane restaurant irunguka gose kuko uriko uradandaza umutaho washizeyo uraruwubonye n'inyungu uraruyibonye vyose wimeza neza mu byubona yuko warose kuri uwo munsi mbe nyene madame Eline ugikora urudandazwa ndengambibe nigiki wimariye ubu naho ukora ubuziga akazi ka restaurant nigiki umaze kwishikanako inkora urudandazwa ndengambibe akamaro vyamariye nuko niyo restaurant ariko ndavuga numutahe nakuye muri gwa rudandaza ndengambibe ego kuko nakoze mu rudandaza ndengambibe ndaronka amafaranga hama ayo mafaranga nyene narose imbibe zimaze kugagwa niwo wambereye umutahe wo gushika kwa ya restaurant rero imitahe iyo mitahe nakoresha mu rudandaza ndengambibe yarangiriye akamaro ituma nshika no muri iyo restaurant bisha bituma rero restaurant nayo inteza imbere ubumba ahantu hasa neza mu nzu isize isima hasi no hejuru inzu ifise parafo isa neza ndafise inzu ifise amanexe nshobora guha umupanga yakaba yopanga hariya nyene impara mirundi aba yopanga kampa amafaranga umva rero muri make restaurant yubakwa mu majambo make ushatse kuvuga ati hariho nabandi washoboye nko guha nakazi kugira nawe biyungunganya muri iyo restaurant yawe yego cane hariho abantu babiri ubuzima bubandanya si ico gihe gusa no kugeza kwino saha ubuzima burabandanya kuko sinavuye ku kivi ngoma ku kivi kandi ibintu biriko biragenda neza kuko nyuma yo kudandaza ndumwe nabonye yuko abakiriya ari beshi bingora ndashobora kurondera abandi bakozi babiri ndabaha nabo kugira ngo dufashanye nabo nyene ejo canke ejo bundi barashobora kuvamo ikindi kintu gikomeye hejuru y'ico gikorwa cyane madame Eline uno musi twahuriye muri uno mubonano wa Mbusumani yahaye abantu babajene bakora urudandazwa ndengambibe mbega wowe nk'umuntu yaje muri no koraniro nigiki uhavuye wungutse ikintu ca mbere mvuye hano nungutse jewe naragenda nkatora ideni mwishira hamwe ritoyi rinsaba versema buri kwezi kandi umwaka uheze bambwira ngo riha ariko numvise ko hari hayandi mashira hamwe afinansa ugwaruka rero ayo mashira hamwe afinansa ugwaruka baratanga amahera kandi kweri kuvyo nabonye amahera urayatora wakurikiza amategeko muvugana ikiringo kigeze cyo kwishyuruka butarayaronka uraba muraganira ibintu bikagenda neza ukiyongeza n'iyindi minsi kandi ugatora amafaranga ubona yuko azokugirira akamaro ukora umugambo ufadika hanyuma ukaja kukivuga kora nibura basi ukaza kuyasubiza ari uko agize iki wateye intambuko nawe afise aho yakugejeje yego aho nyene Eline ugerageje kuraba abantu bakora urudandazwa ndengambibe ni ikihe kintu musaba dufate wavuze ati amasrago twahuye nayo nuko imipaka yaciye yugagwa uno musi imipaka irugawe ni ikihe kintu musaba nk'abantu bakoze urudandazwa ndengambibe ikintu ca mbere jewe numva nosaba bikunda leta ibona yuko ataco vyo konona imipaka yuguruwe ko bakarusho ego ko bakarusho kubera yuko urumva nubwo yugawe harimo uburusho bwishi kugira ngo ingendo zacu ubusabane bwacu n'abanyarwanda bubandanye kuko twari dufite abagenzi benshi twarabatakaje kuko tutabonana ngo tuyage ibintu bigende neza rero imipaka yuguruwe
koba karusho. Ikindi ca kabiri urabona yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi kwiyunguruza biragorana bivanye nuko kumbure ibitoro biba bishoboka kuba bidahari uca usanga hariho ibintu byinshi usanga bitugora. Rero jewe ico nosaba leta y'igihugu cy'u Burundi yoraba ibikwiye akaba ari vyikora, ariko mu gihe cyabyo ko hari igihe usanga kumbure hataragera canke hakiri izindi ntambamyi, mugabo bishoboka bikabibona ko vyokunda twongeye kuronka ukuntu dushobora kubonana n'abanyarwanda bagenzi bacu ko bakarusho. Ego cyane. Ya uno musi naho mukora urudandazwa rwa restaurant. Mbega hoho nizihe srago muhura nazo? Icambere iyo turiko turarondera ibifungurwa duteka kugira ngo tugaburira bene gihugu biratugora cyane, kubera yuko iyo kwiyunguruza bimaze kuzimba urumva uca usanga uri kururiza ibintu ugaca usanga bakiriye nabo ntibiriko biraborohereza, kubera yuko iyo wabihakuye bizimvye uza kubishikana niyo bijana bizimvye, uca usanga rero iyo hageze yuko ubikora uko kandi rero iyo ivyo byose bizimvye uce wibuka yuko nineha hahandi n'ibifungurwa nyene bica bizimba, kuko uca usanga vyaduze, ugaca usanga natwe rero iyo tudugije kandi agashomeri naho kaba katigera kabura, uca usanga abakiriye babaye bakeye cyane. Mbehoho n'igiki musaba? Aho naho uca dusaba ukuntu vyogenda ntawo bimenya kumbure nkekabura ngene bigenda, basi ibifungurwa bigira igiciro bijako kugira ngo umuntu wari wese adandaza ntace azara bitwaruka bibonye ngo nuko ibintu byazimvye ngo ibitoro byarabuze ugasanga bagize devi y'imyavu nibiki byazimvye none natwe tuvyimbura bizimvye. Ego niko ko birumvikana, ariko basi hakabaho igiciro kizwi kugira ngo ibifungurwa tubironke bizimbutse, basi bigendekana gake kugira ngo nawe umuntu bice biduha urufatiro rwo kuntu nako dushobora kugira iki kubidandaza. Aho nyene tutarava ngaho hariho amabanki uno musi yahari w'abajene, amabanki y'abakenyezi. Mbega mwayo mabanki mwoba muyitura? Twebwe iyi nyigisho itaraba ntabwo nari bwigere na rimwe nitura ayo mabanki. Oya, ntabwo nari bwigere nitura ayo mabanki, ari naco gituma nabwiye ati iyi nyigisho yateguwe n'umuhuza w'abarundi nyakubahwa nyene icubahiro Ombudsman kabisa, nayikuyemo ibintu vyinshi. Namenye koko ko bibaho ko jewe umujene canke se umudamu runaka ashobora kwitura banki runaka ikamuhingurane agakora imigambi kandi ibintu bikagenda neza. Yego ya cyane gose. Madame Eline turagushimiye tunagukengurukira kubona washoboye kwitaba kano kamo kacu, tunizera ko no hanyuma tugukeneye uzotwitaba. Nta kibazo cyane na mu murakoze. Umuntu azoze kubagenderana hari ya karibu ntangorane. Yego amarebe bakunzi ba Télé de la Richesse yari Madame Eline, ni umudamu yahoze yakora urudandazwa ndengambibe. Uno munsi inyuma yaho imipaka y'u Rwanda no Burundi yugariwe, murumva ko yacaje gukora utwiwe, aja gukora akazi ka restaurant kandi urumva yuko kamubeshijeho. Tubasaba rero yuko kino kiganiro mwokigeza kure nkuko vyama, hama ikindi naco twobasaba no kubandanya mutwitura kugira ngo tubakorere ibiganiro. Ushobora kudukenera wese aduhamagara kuri 69 763 488. Umutumire uno musi yari Eline, duhuriye mu kiganiro Ombudsman Emero Hantine Kanyana yariko arakoresha abantu bakora urudandazwa ndengambibe. Jena ariko ndashikiriza kino kiganiro ni Blaise journaliste international emblématique watuma amasana mabashikira neza ni Edmond Nkuru nziza. Stay tuned kuri Télé de la Richesse.